kugabanuka cyane mu migambi y'impunzi ya Mahama iri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu gihe hari abarundi isinzi bakuwe ku ntonde z'abaronswa imfashanyo y'ibifungurwa. Amajambo aheruka gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane n'ibizi Janine mw'ibohero rikuru rya Mpimba igihe hariko harasha nicerekana ko abakarenganyo mu Burundi katse indaro muca mu byumba. Umukuru w'igihugu ngo ntiyarakwiye kuririra imbere yabo arongoye kuko afise ububasha bwo kubakura. Umupfasoni Rose Hakizimana we agasaba Ndayishimiye gutanga imihoho kuko byananiranye burundu gutwara nabyo murabyumva. Aya makuru mugira mu yashikirizwe na Jewe Joe Philbert Karangwa mu binga bw'ibyuma hariyo Chanel ntiharirizwa kaze. Nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi kuburyo bazohaba ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwo. Amakuru tuyahere mu vy'agateka kazina muntu. Abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Muramvya bidoga bavuga ko benshi muri bo bagifunzwe kandi barahejeje ikiringo c'imyaka bakatiwe yo gufungwa ariko bakaguma mw'ibohero. Bakabandanya bavuga ko basabwa n'indishi y'ibyo baba barafungiwe kandi bagasabwa ko bariha ibyo baba barononye. Inkuru dushikirizwa na Queen Greta irakoze. Abo banyorora bidoga bavuga ko barenganywe cyane mu gihe baba bahije imyaka baba barakatiwe, bakababwira ko badashobora kurekurwa batarishe ivyo ababafungishije bavuga ko babononeye. Ivyo biruka mu gihe abanyorora bafungiye mu ibohero rya Muramvya, benshi muri bo bahije imyaka y'ibihano bakatiwe hama ntibarekugwe kuko batishuye n'indishi y'ivyo bononye. Nabo bakabona ko arakarenganye kuko ivyo babarihisha ataho bobikura kuko baba bamaze igihe kitari guto bafunzwe ataco bariko barakora co tuma baronka ivyo kuriha ivyo bivugwa ko bononye. Abo banyorora bagatunga urutoki butungane kuko budaheza ngo bumvirize bumva vy'ukuri ko baba barakoze ivyo baregwa. Nk'akarorero hari uwafungishijwe n'umushingamateka amwagiriza ko yamwivye akongera akamwagiriza ko yabomoye inzu yiwe ariko yagirizwa bakabihakana avuga ko atavyo yakoze. Sentare yo ikaba yamukatiye umunyoro w'imyaka 5 kandi arenganywa. Abacamanza bakaba batigeze bamumviriza kuko yarezwe n'uwitwa ko ari umutegetsi. Abo banyoro bakaba basaba ubutungane ko bwo kwikebuka bagaca imanza ataho bahengamiye kuko biboneka ko hariho abarenganywa kandi bagafungwa babibona ko babarenganije. Bagasaba kandi ko abafunzwe bahejeje igihe c'umunyororo bakatiwe ko borekurwa atagisabwe. Twobibutsa ko ibibazo nk'ivyo vy'ifungwa zikiri mw'ibohero kandi bahejeje umunyororo bakatiwe ko biri mu mabohero atandukanye mu gihugu. Queen Greta irakoze ndagukengurukire. Mu gisata c'agateka kazina muntu nyene urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CBDH basohoye icegeranyo c'amezi 3 bise umwidegemvyo. Muri ico cegeranyo ahanini bakaba bagarutse ku burenganzira shingiro butatu nkuko umupfasoni Erari Nibizi yabibwiye uruganda rwacu kurikira. Bazindutse dushira habona icegeranyo c'amezi 3 twise umwidegemvyo. Ico cegeranyo cerekana uburenganzira butatu shingiro. Ubwo burenganzira butatu shingiro twita ko ari umwidegemvyo w'umunyagihugu burimwo uburenganzira bwo gushinga ishirahamwe no kubutunganya no kuja mu nani z'amashirahamwe, uburenganzira bwo kugira inama mu mwidegemvyo mu mahoro, uburenganzira bwo gushobora gushikiriza iciyumviro haba mu nyandiko haba mu myerekano haba mu mvugo biciye mu makuru. Hanyuma ubwo burenganzira butatu shingiro ni uburenganzira umunyagihugu na cyane cyane amashirahamwe yigenga ahagarara ko kugira ashobore gushikiriza ivyiyumviro. Ni uburenganzira umuntu wese afise kugira ashobore gutera imbere, ashobore guterera igihugu kuvyerekeye imigambi y'igihugu no kuvyerekeye itunganywa ry'igihugu, kugira ashobore kubaza abatwara abatowe baba arabatowe canke abahawe amabanga ababazi nyene bariko baratunganya ivy'igihugu, yongere abashimire nimba bakoze neza canke abahakanire. Bumva rero ko ari ubwigenge butuma umunyagihugu ashobora kwidegemvya mu ijambo ashikiriza
yubahirije amategeko. Erari Nibizi avuga kandi ko umuntu wese yarafise uburenganzira bwo kwidegembya naho bitoroshe muri kino gihe, bakavuga ko ubwo burenganzira bukwiye kuba ubwabo n'ubunyene. Tumukurikire. Hama rero ihangiro ry'icyo cegeranyo ni kugira tumenyeshe abanyagihugu, twongere tumenyeshe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki, bamenye ubwo burenganzira, bashobore kubuharanira, bashobore kubuteza imbere, banashobore no kubukurikiza, bamenye yuko bafise uburenganzira bwo kwidegemvya mu gihugu cabo kugira bashikirize ijambo, bashobora no kwitunganya, no kubamenyesha rero ubwo burenganzira yuko babufise, hama nukongera tukamenyesha n'abanyagihugu n'amakungu n'abatware ingene ubwo burenganzira bwifashe, ingene umwidegemvyo wifashe mu gihugu, intambamye zihari, kugira ngo umwe wese ashobore kubuharanira ubwo burenganzira bube bwo umuntu ashobore kwidegemvya mu gushikiza ijambo, mu gushiraho amashirahamwe no mu kuyatunganya, bareke kumuvangira. Iyi ni intumbero nuko duhimiriza leta kugira yubahirize ibyo yiyemeje, kuko ubwo burenganzira buri mu mategeko y'igihugu no mu mategeko mpuzamakungu ariyo twita amasezerano mpuzamakungu. Ibyo rero ni ibyanditswe kandi leta yemeje kandi itegerezwa gukurikizwa, abanyagihugu bategerezwa kumenya kugira babisabe, bongere basabe ko byubahirizwa. Erari Nibizi arongoye urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu mu Burundi CBDH. Mu by'ubutunzi naho, mu gihe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni avuga ko leta yahaye umutahe ishamwe ryo gutumatumanako Onatel ngo badandaze bihembe bongere bagire ico bazanira leta, uwo mushikiranganji wa mbere avuga ko abakozi b'iryo shirahamwe ataco bakwiye kubaza leta kijanye n'agashiruka bute baheraniwe, kuko ari bo soko y'uruhombo rw'ishirahamwe Onatel. Abatari bake barabandanya kugira ico bashikirije kuri iyo mvugo y'uwo mushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, bagakebura leta ko nyabuna yari kuye kubahiriza amategeko agenga abakozi mu kubatunganiriza, na cane cane ko iryo shirahamwe Onatel rifise agahombo kadasanzwe, bakavuga ko ryari kwiye kwegeranya abo bakozi bakabaganiriza, hama bagakemura n'ikibazo c'imishahara yabo. N'inkuru twaziguye na mugenzi wacu Odas Kaboro. Nkuko umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni aheruka kubivuga mu nama shikiranganji ko leta yahaye amafaranga menshi ishirahamwe ryo gutumatumanako Onatel kugira iryo shirahamwe rishobore gukora ryunguka, rigahemba abakozi baryo, rikongera rikazanira leta ku nyungu baronse. Kubwo umushikiranganji abona ko Onatel ryahombye, abakozi baryo ataco bakwiye kubaza leta mu bijanye no kubaha agahembo kabo baheraniwe mu kiringo c'amezi ane. Uwo mushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni agasa n'uwagiriza abakozi ba Onatel ko ari bo soko y'igihombo c'ishirahamwe ryo gutumatumanako Onatel, aho avuga ko umutahe leta yahaye Onatel hamwe n'ibindi bikoresho byose bariye baramara. Wowe wo ufata umukozi ukamuhereza amafaranga y'ibikoresho, ukamuhana n'amafaranga y'agahembo, hanyuma agacagaruka gusaba ngo n'umuhembe, leta yo bahemba bashaka ko leta ibahemba kubera ahubwo nibo babwirizwa kuzana inyungu muri leta. Turabakebuye rero, nimba bibananiye kwitunganya, leta izofata n'izindi ngingo zikenewe yisunza amategeko kugira ngo Onatel ibeho mu mategeko canke ntibeho. Kirashobora no kutabaho, igihugu cy'u Burundi kabana yagikora. Barya abakozi barashobora kuba batagikora muri Onatel, igihugu cy'u Burundi kabana nyakibaho, kuko uburyo bwo kugira ngo igihugu citunganirize ibijanye n'itumatumanako ni bwinshi bishobora gukoresha. Bareke kuja baranyuranya ibintu ngo babeshe n'abene igihugu, kuko ibintu nuko bimeze. Umutahe wose Onatel yaronse ni wa leta, amafaranga yose Onatel yagishiramo na ya leta. Nivyumvikana ko bafata ubutunzi bwa leta bakabubonona bwose, nkuko umengo leta nayo si personalite iri ngaho, nayo ikeneye guhagararirwa nkuko bari uri mu privé arimwo, nkuko bari n'umwe n'igihugu arimwo. Kubwa Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Oricome rigwanya igiturire n'isesagura ry'ubutunzi, avuga ko uruhombo rwa Onatel rudakwiye kwegekwa ku bakozi ba Onatel bonyene gusa, ahubwo nyabuna leta niyo yari kwiye kubazwa byinshi kuri ico gihombo. Oricome ryarakurikiranye kuva kera ibibazo biri mu mashirahamwe yegukira leta canke leta ifise mu mutahe munini, harimwo Onatel ubu uya iri muri koma. Twebwe dufata
yuko ishirahamwe Onatere rifise ibibazo bitagira uko bingana bijanye n'ubutunzi be n'uburongozi. Ivyo rero kuca umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni avyagiriza abakozi ba Onatere, mbona kumengo harimo mu kubarengera karimbi gatoyi, kuko nivyo uruhara rw'abakozi rurashoboka, mugabo ku rugero nko kw'icumi kw'ijana, ariko uruhara rw'uburongozi aribwo bugomba kubazwa ibibazo byose vyagiye biraba. Ni leta ishiraho habarongora Onatere. Warongoye ishiramwe Oricom akavuga ko leta yari kwiye kubahiriza amategeko yubahiriza abakozi n'akazi, igahemba abakozi biryo shiramwe Onatere ryegukira leta. Ivyo rero nibaza ko bitobazwa abakozi, kuko tobe mwishe mu Oricom turibuka inzandiko sendika yamiri kwirakora ivuga ibiri kutagenda neza, mugabo gacha bafata nk'abagumutsi. Nubu rero murumva yuko bariko barondera gusaba utwabo ngo ya ntibishoboka, ariko nta gihe na kimwe abategetsi bigeze bumviriza ivyo abakozi ba Onatere bariko baravuga. Twebwe rero tuvuga tuti ubwa mbere no kumenya yuko umukozi afise ikintu bita droit au salaire, n'uburenganzira bw'umukozi kuronka umushahara yakoze. Gabriel Rufyiri agatera kamo leta y'u Burundi ko yokora isuzuma ataho ryegamiye, ibyo bita audit mu ndimi z'amahanga ku bakozi bose batwaye Onatere kuva rigishingwa, kugira hamenyekane isoko ry'uruhombo rwa Onatere, hongere hafatwe n'ingingo zikingira amashirahamwe yegukira leta kugira ntasubire guhura n'igihombo mwene ico. Odas Kaburo urakenuye mu gisata c'ubutungane. Umushikiranganje w'ubutungane yarashikirije kuri uyu wa mbere mwibohero rikuru rya Gitega ko ubutungane buri mutunenge twinshi muri kino gihe. Ni mu gihe warongoye ubwo bushikiranganje Janine Nibizi yariko aragiranira ikiganiro n'abanyororo, aho yavuze ko akarengane bahura nako akazi. Tumukurikire. Ndazi umufungwa ingena babara, nkasaba abashikiriza amanza, nkabasaba kandi ishimitse. Kera twara twibaza tuti iyo umushikiriza amanza imbere yuko ajya gufunga babanza kumucisha mwibohero, kuko iyo uciye mwibohero ukabona ubuzima buri mwibohero, ukabona ingorane ziri mwibohero, wopfunga by'ukuri umunyabyaha hageze ko afunga. Leta mvyeyi, leta nkozi harageze aho ihagurukira ico bita ubutungane. Ngaho mu by'ubutungane nyene ico gisata ciganjemwo ukutidegembya, kuko usanga ibiturire vyiganje mu by'ubutungane ahanini. Gustave Niyonzima arongoye runani Kavibe abona ko ibyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Nibizi Janine arukuri. Gustave akabona ko ivyo biruko kubera amazi yamaze kurenga inkombe. Tumukurikire. Twihweje ukuntu umushikiranganje w'ubutungane yavugiye mwibohero ry'Igitega igihe ryariko rirasha, agarisha abacamanza n'abashikiriza amanza mu nyifato mbi bamaze iminsi bagaragaza, bapfungira abantu busa, abandi bagirizwa ruswa, gushika naho habamwo n'abapfungwa nuko amazi yarenze inkombe. Mu bushikiranganje bw'ubutungane nyene barabizi. Igisata rero cyo butungane ni igisata kigaragazwemwo ukutigenga ku butungane, ukutigenga kw'abacamanza. Nivyo byose rero biza bituma bakora iyo nyifato, kumbure bagategekwa kubera uko kutigengwa na pouvoir executif ikababwira ivyo bakora, imanza baca, atari muri ivyo naho kubera no gufatwa nabi, haba mu mafaranga baronka ku kwezi, haba no mu bindi, ugasanga bagiye muri ivyo vy'ibiturire vyo kurya ruswa bikabakwegera. Rero ivyo byose umuti wavyo uwo mushikiranganje nyene w'ubutungane arabizi. Ivyo ivyategerezwa gukorwa birazwi, nuko le pouvoir judiciaire yoba indépendant du pouvoir exécutif na législatif, arivyo novuga intwaro ijejwe gufata ingingo shinga ntwaro, igisata shinga ntwaro n'igisata
tora amategeko pouvoir legislatif bikigenga hakaba ico bita séparation du pouvoir nk'uko bimeze hose ku isi no mu mabwirizwa shingiro hamwe le pouvoir ihagarika yindi. Ivyo rero twe tubona bitarashika mu Burundi biracari kure nk'ukwezi kuko uravye nk'uburusho ingene baha ivyubahiro nk'utwara inama nshinga amateka nk'utwara inama nkenguza amateka nivyo vyategerezwa guhabwa userukira ico gisata c'ubutungane pouvoir judiciaire ariwe umukuru wa sentare ntahinyuzwa president de la cour suprême. Nyamba afise abamucunga bangana uko nawe yaronkabo no mu mafaranga n'icyubahiro kuko bose barangana eka no muri pouvoir executive bikabuka ariko siko tubisanga dusanga ari umuntu agihabwa amategeko avuye hejuru. Uyu muhinga mu bijanye n'amategeko atanga inyishu ku kibazo c'ubutungane ko muri bo ari bo nyene bari bakwiye kwitoramwo hako batogwa nako n'umukuru w'igihugu n'ubunyene Gustave Niyonzima. Ikindi naco nuko kugira umuti utoregwe nuko yaba mu bacamanza canke mu bashikiriza amanza bose botogwa muri bo donc election entre les pairs akaba aribo batorana ntihabe abantu babatora ngo ni docret ivuye ku mukuru w'igihugu nuwo muri pouvoir executif nuwo mushikiranganje w'ubutungane ari muri pouvoir executif. Ibi byose rero ni ibintu vyahindurwa n'icyo conseil supérieur de la magistrature ikayoborwa na president atwara sentare ntahinyuzwa ari president de la cour suprême nivyegera bikaba nka procureur general de la république bagatorana muri bo bagakuramwe abandi bari mu bindi bisata bakigenga bakagira na budget yabo kuko nka budget yabo ihivote muri assemblée nationale nihija kuba discute baba bakwiye kuba bafise autonomie y'iyo gestion niho ibintu bizogenda neza. Bamwe bacimanza bakavuga ati ntiyo ntarugira uko barumbiye ndara nangajwe bankure hafi y'umuryango wanje amamitation yakure hamwe baba aco bita abajije inamovible kugiha ikiniki bati kuri iyi myaka ntidushobora kumukura ntayegayezwa bakagira format mu kwinjira n'ivyiza haratanguye ishure ryavyo mugarakeneye no gutsimbataza ubwo bumenyi bahawe biciye no mu bantu baba volontaire bakomakomeye bayoboye ayo masentare bafite experience nyinshi uburambe mu kazi usanga bari barakukurutse canke abigisha muri za kaminuza eka n'abandi bantu usanga bari mu ma ONG aza gukorabora no utungane biciye mu bushikiranganje bwayo ayo ma ONG yose akaba afite aba expert baza bakabereka ati tuhindure linye directive ku murongo nke n'ubutungane bwogenda bigafata igihe bikagororoka n'ahandi abo bagwa mu mporera abo bacamanza nyene wumva bavuga baja muri ivyo vya ruswa canke bahabwa ayo mategeko kuko badahawe ayo mategeko bakigirira ivyayo barangazwa barakurwa mu kazi abandi baricwa hama nabinzari bishe nabo babazanira ayo mafaranga bari muri abo nyene batwara banse bohakwa kuyazira. Rero ivyo ni ibintu bifatirwa hejuru hakaba ico twokwita les états généraux de la justice zikurira hasi ico kibazo kuko vyabaye ndanse ibintu bisigaye biri mu butungane n'ibintu biteye agahinda. Gustave Niyonzima arongoye urunani Kavibe. Ivyo bikaba byaraye bishimangiwe n'umukuru w'igihugu aho avuga ko abanyamitahe batakiza mu Burundi bazanye ibikorwa byabo kubera ubucamanza bucumbagira. Umukuru w'igihugu akaba yahisemwo kuririra imbere y'abacamanza kugira ngo arabe ko bo kwikubita agashi. Tumukurike. Amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yabo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyitase baruru urazi guheza kugira umuntu ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi murenganije ari wowe umurenganije kandi nyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barirabuse reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje mfise kwizina ry'abene gihugu kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira nani mwantu ngo ndabaseruke abanyamahanga bafite imitahe yabo nibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo
ntaho baburana muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoro nkaburana mukabije inama neza nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza murabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muce muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye N'ico gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribaye nta mahoro nta terambere abirwa baricira imanza banganiki none nk'ubu bajya abantu bariko bica abantu ku kwihora nibo bazoja mu muriro canke nimwebwe muzoja mu muriro umuntu yishe umuntu kubera yabuze ubutunga nibo bazoja mu muriro canke nimwe muzoja mu muriro abene igihugu twovuga tutubu tugira twigirira ubucamanza bwanyu wese nimwotaha ngaha imiliyoni 11 zibakonda gatara abantu badashika n'ibihumbi n'ijana ega hari yumvira ngo bacamanza rero ngo bavuze ngo ntawuvugiriza okay nakamara mazi biriko biraba muri iki gihugu naho umukuru w'igihugu asa n'uriko arerekana akababara afise umupfasoni Rose Hakizimana we nyabuna amusaba gutanga imihoho agakinjura kuko wewe yamaze kunanirwa biranateye n'isoni nta muperezida arira umukuru w'igihugu narira abonye ko bimugoye nasubiza igihugu n'ubundi baraze inozeyero pouvoir niyo bibye nkayisubiza abo bayibye nabo bakagerageza kuko nta mukuru w'igihugu arinda kurira kugira ngo atunganye igihugu narinda kurira mu gihe adafite abantu baciye ubwenge iruhande yiwe nasubiza igihugu nta kindi Rose Hakizimana yahoze ari umushinga mateka amakuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata c'impunzi mu gatondo ka kare ko kuri uyu munsi wa gatatu igenekezo rya 25 myandagaro umwaka wa 2021 impunzi z'abarundi zishika ku majana 243 mu bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nibo batahukanywe ku gushaka kwabo basubira mu gihugu c'amavukiro ibitigiri by'abahunguka mwa kino gihe bikaba bigenda bigabanuka cane na cane uhereye muri aya mezi y'inyuma y'ukwezi kwa ndamukiza ugeranije no mu yandi mezi ni nkuru tubaza Oda Kabura nkuko ibitigiri by'abahunguka kuva mu mezi atangurira igihe cici bigenda bivyerekana umurindi w'abarundi bahunguka bava mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda utera ugabanuka ugereranije mu ntango y'iryo hunguka ryatanguye mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2020 ukageza mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2021 ivyo bikagaragazwa n'igabanuka ry'abitabira igikorwa cyo kwiyandikisha basaba guhunguka hamwe n'igabanuka ry'ibitigiri by'abatahukanwa buri kwezi aho muri uku kwezi kwa myandagaro gusa abarundi bashika ku majana 585 aribo bahungutse mu gihe hasigaye imisi ibiri gusa kugira umwaka urangire izo mpunzi z'abarundi mu ikambi y'impunzi ya Mahama hatanguye igikorwa cyo kubahungura buri kwezi bagitangura hatahukanwa impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 200 bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bakavuga ko n'icizere bari bafitiye leta shasha irongowe na Evariste Ndayishimiye ko hari ibyo yohindura mu byatumye bahunga kigenda kibaherana ariyo mvo abitabira guhunguka bagenda bagabanuka bagashimira leta y'u Rwanda nishira hamwe mpuzamakungu hasere babandanya gukora uko bashoboye kugira ubuzima bwabo mwiyo kambi y'impunzi bubandanye mu kurindira ko ikibazo c'amahoro arama mu Burundi gitorerwa inyishu bagasaba leta y'u Rwanda kubandanya ibaha ubuhungiro hasere nayo ikabandanya gukubita inzu ibipfunsi kugira ngo amafaranga yo kugura ifungurwa cyane cyane ku mpunzi bashizwe mu mugwi w'abishoboye nabo babandanye kurozwa ayo mafaranga yo kugura ibifungurwa nkuko baheruka kubagarukirako bakayabaha muri uku kwezi kwa myandagaro nyuma yaho hari haheze hafi amezi 4 ayo mafaranga yarahagaritswe kuri izo mpunzi bashizwe mu murwi w'abishoboye ibiheza bikabateza ikigoyi kidasanzwe mu miryango yabo no mu mibano tubamenyeshe ko kuva mu kwezi kwa myandagaro umwaka wa 2020 impunzi z'abarundi mu ikambi y'impunzi ya Mahama batangwe guhunguka ku gushaka kwabo abarundi barenga ibihumbi 28 aribo bamaze guhunguka basubira mu gihugu c'amavukiro igihugu c'u Rwanda mwakino gihe kikaba gicumbikiye impunzi z'abarundi bashika ibihumbi
44 mu gihe ico gihugu cari cakiriye impunzi z'abarundi barenga 72,000 bahungiye mu ico gihugu kuva mu mwaka wa 2015 aho mu Burundi haduka ubwicanyi bufatiye ku kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2020. Odas Kaburo nongere ndagukengurukire ni nayo nyene sozereye amakuru twari twabateguriye. Shimire uruganda rwacu rwatorokanije rukana yabashikiriza. Shimire Chanel Harizwa ari muhinga bw'ibyuma nayo jewe Joe Philbert Karangwa nariko ndabashikiriza. Reka dusubire ku munsi w'ejo. Imana ibarinde.